Bene, it's so cool, baby, it's so cool, baby. No go fata, no go tell, cool, baby. Enough food has enough food, baby. Bega ni kukushaka kunyeche shutu. Yes, baby, you so cool, lunatisha. Queen, no Peter wanna pump, pisha, bro. Bad girl, why you wanna? Why you wanna send it, baby? What? Send it. Twende, baby, what? Say 1, 2, 3, let's go. Yo, twende, noko fata naga. Hey, what's good, family? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Maduma pa yunimeze fresh sana yo tukumwe namwe numunezero getso kunde kasonda kuramutsa mu cubero cinshi umaze ukana kuri kino kiganiro kuri Jimbere magazine Hala 5 kuri umaze ukora subscribe utarakora subscribe, the time is now. Kuri subscribe kora yuko nika boss for real. Ndi kumwe na same blue, ndi kumwe na ba brothers, umwe numufana wa FC Barcelona. You already know. Mapenduru wewe. Boom. Boom! I do the click, man, the boom, boom! They come here, mufana wa Real Madrid! Warumbuze, bro. Yes, Hala Madrid. Jumpa kachini Hala Madrid. That's a VIP sasa, brother. It's like a Rappy Boy. Everything blessed. TreyZo fresh. Everything good, bro. Unomusi ni classico. Barcelona hamwe na Real Madrid. Umuntu uziko irazwi. Nindaza gutsinda umuntu. Irazwi. Arabizi nawe ne mubazi. Reka twambara ama outfits sasa. Turakabara atakaza umwanya wa. You already know. Masejeng mandababazi hajyanye iyo habaye match ya Barcelona na Real Madrid usuko fana wa Barca na fana wa Real Madrid muhiri wanyu bimeze gute vibe biramaze gushika mu gapari ya kanoti unasema cyane pare na igipeti mbere yuko nishura iri zuba radyumva dari feeling niko kuyakira Barcelona mu sezuba kaza kuyikubita iri sezuba ni soleil biramaze gushika mu gapari ya Rappy na jewe umuji meruka ilianga classico muri 2000 ni 17 16 seze niwe naguti kwi fresh mwakira mu kunoza uno munsi reka ndagusubije yapari yanga barafisa amahera basi apari atari mu vyumviye utapariye kabisa ni ibintu nyena nsinze abana mwachia kusahani fan base yanyu yararoshe kubuza urumva mwarasoye ingoma ya mbere Papichulo iraronka fan base gatoya musohora indirimbo le 4 septembre 2021 no gufata nako mse ile ngoma iri kuwa hit ni ibintu byanyarutse cyane sivyo kubganyu habaye changement yaye mu buzima bw'iwanyu mwe muvyiteze yuko ebana twebwe life igomba ihinduke cyane mwabaye hit nyene binyene muvuga ati ebana shaka boss mukwezo ziko twoba hit ukose nigiki cyahindutse mu buzima bwanyu before and after ndakena ariko muri bible bavuga sinzi ko ari muri bible mugabo ukarisana ariko bavuga ngo mwamwe imyiteguye ko ni muzi umunsi nisa twabaye muri life kabisa wari kwitegura utazi kizokurikira cadusohora ingoma nayo ingoma yarabafashe irakora umutsi irabayo kujya nyine umunsi muri nyago ngira ibintu wahinduye wakora before kubera yo yagira aba hit ucura bihindura uvuga ati ibina byacana atabivuze nayo muvugi ni byinshi ariko icyambere nyamukuru ugufekinga ubuzima Dusigaye dufekinga ubuzima cyane urazi gituma mugo Chris urazi ubusinyifosha imbere ya portal wallahi bishoboka minota 5 abaje abantu batabisa mera 10 abantu 10 jamata kwa uri hobe yo gucuka ndani urumugura sako igira umurata oya si byatari jamani wa atari no bizi cyane gose kabisa ni rero gusa urumva iyo baye mu star ari ibintu usanga nyine ukurahirishwa ku nguvu usanga nyine uvuga ati bisi shaka kubisubiramo kandi uri oblige kubiheba nyine nta uko biri kose nagito kubihagarira usanga ukora fekinga ubuzima je na mindani kumbe namanifuza gusohoka hanze me ikanka uko biri kose muri abo situation Trey aratubwiye ukuntu byagenze ibyo bimeze gutega msaza naje no ko nyine like the same akini ni je mu buzima rero umupeteri imbere yo kubandanya oya banza urindire kwanza wumve none wewe woko wiga mu gifwari tubamwijabe uzohora uduga gute mu Nyakabiga nabona ngenda gute mbega waje uruhagaza
Nawe tubizi. Ubu rero na mahera taxi di premier trade. Yana ni diaspora. Umuntu Afuta diaspora. Ico kintu nyene kijanye na diaspora nyene. Yo imaze gusohoka. Mwararonse za appel z'aba diaspora nsema ati maze kudusha kwa sponsoringa. Mwararonse za vibe ziva ku bantu bo hanze bavuga ati aba petit tuye turakeneye kwa support. Zaraje. Nibaza ko bakenye nabone. Baraturungikira inoti gusa icyo uzi baraduha amavideo y'amacana. Amemisha kiri inoti. Barageze z'aba diaspora ko crise. Diaspora dakora. Tutochereza mugabo twe ni baratublisinga. Kumbure biri mu nzira kabisa. Mugabo twe ni baratublisinga kabisa. Yeah. Before tuyikorana ikiganiro mugisobora papichulo mwarambwiye yuko muhira mutamani yavyakira neza mutamakeneye ko mufokasinga ku ishuri tu. Yani musome abana biwe mugira iki n'iki by'umuziki muri familia yanyu sisi kirenga sana. Ikintu ushaka kumenya yo inatoka inakuwa hit au kama tamari mushikiriye uko biri kose zagenze gute muhira aba échangement ya muhira bace batangura kubafata gute muhira icyo ushaka kumenya namenye ko yo ari hit ya igihe numva muzi hari karahoze umwuzi kura muririmbira yo mwana mwiza ukwiye ka oya nagufata Kama ndirimbo ni hit mzana ipiga live nduza amaboko ati mutama ingoma yanje yabaye zamuzenya hari nimba dufise abafana ewa anafana ba mbere dufise abazee bacu kandi cyo kintu kiradushimisha yata uzwana mzee yavuye mu circulation hari yaci yose arasikia yageze muri yanuzi ya mbere ati nakiragiye aboro numva ariko baravuza indirimbo yayo babaye nuzi acha kibazo tugaruka handi nyene kabisa urumva rero akanotsi ko muri studio bunya abavyeyi kuko turavuga baragira support bazogira ico baterera itakuwa ngo yuko reka gutanga yibiharage badrego turamuze muri studio kabisa hariyo relax mu ndirimbo muri yo nyene muri party ya TreyZo afu TreyZo na tempo gatino mu blaze ujama bari kwa kirara no gufata no guteraga kubebe aga no gufata no guteraga manake ndagufeje no guteraga kubebe yakura none kabose yaga ko wavuze lakini ukasigurira ubwo mutubazi bibazo ndakubaze naje ku ni uruhe ruri ku ni gifaransa ku none bisigura iki ku isiguro ya ku marginal cyane ko ngaje twize hamwe ku mene no gutera reka ndago example no gutera igiku sawa agakuri yavuze agakuri kamono kubabaza agashi no gutera agashi utabana tukwakwanya oya none sizi isiguro niyo nyene France reka tubwire ibyo yiyumvira yewe ibintu niyumviriye muri cyo ndirimbo no gufata no gutera gakupe ni ya signification bose twihaye sema aho blaza na ubwire wewe nyene ubwire abantu bose urimo bangahe uvuga ati je kuko ndayizi kuno kabisa nabisigura ibyo wawe upe tari we kwa footballere marigeze kinazacho boko fi yo myaka yahera nari mufise lakini mumbwire TreyZo hamwe na Rappy Boy usi grand frère akurusha imyaka 3 nicaye kino na kujya mafami usanga ubonera petit frère wawe makonzi manini blaza mutira ba petit marigeze gushwana yo kijakano yani ewa icyo gihe nakuze nkunda football football sasa rero icyo gihe je nakunda gutoroka ariko bambwira nje kujyama ngaca mbona vibe iri kwibarabara ni so silari petso mustrabizi dopshize mu barabara sasa rero nakunda gutoka blazameri sasa wewe ko yarankuriye kidogo yarasaka liberté yaransunze nyine tubunye neza kana yafise liberté aciye rero kwibara gaca mbona blazana kandi twa muri gara we yaranyishyira vibe abo bapeti bose bacavuga ati repeti na urukundo rwinshirega mu bishanga ujyanye saa sita ucukura neza fresh ukura neza ugira defo ya TreyZo mukira abapeti bavuga ati braza ile ball nawo binkorera mo happy just na vibing defo yo mujama kimura kikira abapeti nizo yari grand frère yarabwiyumvamo sana pare grand frère amwe urimo nyene kwiga arabifiringa amwe yarafiringa neza pare grand frère natona kambia wewe peti yao akigira urata maze je ndibaza ko ama outfit kwamaze kuyambara twese niye leo ndakuwa naze ndamutsinde no muzi je nzonde adbitse wanyu carton iko nazo tuguma tugire session ya mapenzi carton sasa penalty barataka umuntu atagutera swat mtu atapiga dore na mparuji na dore dukoresha tunapiga fresh
Numus na kwenda beat wayo. Uko ready brother? Born ready. Real Madrid. Born ready. Muko ready? Tunakwenda? Nindatangura magana. Nindatangura gutera penalty. Uyafashe reka tugire Kim sole. Tugiye amabaka ya twakina gutega blaze. Oya tugire Kim sole. Kim mi omveni. Kim sole mimi nawasaidia. Nimebwe babiri tuzokora ngo natagutangura. Sawa. None kwa uza kugira guca ndo ataanza kupiga penalty. Tuvyibagira kandi. Wali bavuguko turagira. Kim sole. Awe tuzubiye mutsubire. Acha tuwasaidie, acha niwasaidie. None sina nafsahe sina ngo. Reka ndabasigie dada. Kim sole. Kapiga. Kim sole. Kaji. Okay, turagi. Kim sole. Kaji. Yani. Kim sole. Masedi. Bakanyuma ni. Turakanyuma. Karigirisha. Nibigire. Baba kayore, ore. Aho karindiriye maka. Kaji. None zifresh. Okay. Baba ka. Baba kayore, ore. TreyZo anapiga penalty ya kwanza. Yes side. Twende kazi. Nakubali. Mama wewe. Nakutantara talento. Mpotani duto sino primeira. Mpotani duto mazee. Sawa. Uno mudogo sino mudira. Do the click man. Are you ready? Yeah. Ready? Are you ready? Nakupata nakutoa kaku. Oya, utupata ni duto mazee. Na ndera ja. Awe pesa. Ready? Amashuti narimo. Wewe ndio shuti. Ito kibao mimi. Are you ready? Ya ni weka. Ndeka. Yo. Dishe. Yati. Oi, yari esse. Nasibia. Mwega. Umeka tinza limezo bie. Oi, aina sio kwa tinza nini? Kama ya katikati ndio ni. Yenda kipiga sasa pro. Nani zigani? Ready? Kaise kwamba. Mfungie. Noko mengi vigani vinini? TreyZo ready? Rappy Boy ready? Yo creatina technique nini? Kwanza basi ya hehe. Ready? Amashuti nabiringo, twavugiye amashuti atabiringo. Ubu jama Imana yarihenze kirabugira gafe. Ready? Get ready, take position. Ready? On. Ingia kumbika. Samye inige nzoanzi. Tuchumulekea Samye nzoanzi. Tunakie Trey. Mkoje na Sam. Wow! Nijantinzi. Agira sere Nijantinzi. Wata zumbi. Samye
Usabye. kabisa. Usabye donzi. Iyi yari classico y'ama penalty. Yari Rappy Boy hamwe na TreyZo. TreyZo. Fana wa Real Madrid na fana wa FC Barcelona. Reka rero ndabereka umuntu yatsinze wundi. They already know. Reka ndabereka umuntu yatsinze wundi. Arabizi. Moya. Bose babi. Hiri. Yes, base mugabo ariko nsinze nabo batsinze kabisa urabona ko time ikira rashinga yari hangout no munsi twavuze ati reka tuje kugira gasport kidogo twibutse twakera hajyanye Rappy ego indirimbo yanyu yabaye virus twayimenye turayivibingamwo ama challenges kuma dusora back to back inbox yanyu kuri Instagram kuri WhatsApp cyangwa kuri iki nasikia tutona tafuta sana hariyo mboteyaje abantu batera mboteyaje sana muri inbox yanyu watoto wadogo tubigisha Instagram nayo bana kuravugana nacho basaba kuzi Rappy wowe bimeze gute inbox yawe kuri account yawe ukoresha Man, we kandi guma wihembye ndi Rappy man. TreyZo sorry Kandi bavyumviye n'abantu benshi. Jari TreyZo ubu ni Rappy. Plaza ni kubera watsinzwe birumvikana bimeze gute inbox zanyu mase Inbox iruzura kweli sometimes. Hari umusanga nyine utishuye akaca yibaza ko wagaye mugabo bitewe n'ubwinshi bwa message mugabo iyo wizinguye ukiprantura abahera message ukazishura watoto wazuri nasikia wa BJ wote ni Rappy Boy na TreyZo kubera iki abaniga batuzwa n'abaniga barabiga challenges to Rappy Boy na TreyZo kabisa twarabonye le 26 novembre niyo hasohoka remix ya Yooh kubera iki Double J na Akid na Feel Bite mwari tuyabandi cyangwa abo nibo babagiye mu mutwe da straight nibo baje ubwa mbere muravuga ati acha to drop kitu kabisa account yanyu hariyo Rappy Boy na TreyZo hariyo n'indi account ya do the click made the boom idi account ibiri mu bibaza ko muzo confusing abantu ga Rappy oya zimeze nka shocking nuko gusa imizo byako di wacu gusa like dusohotse tugiye ahantu tuhenginze out like this bikaca bija kwa migera yo izoba yakazi kabisa official audios 2021 ewana ama map yari menshi mwaronse amadiza atandukanye n'urunani muronga n'amadiza atandukanye mu yandi ma companies atandukanye kaya karimba kuri urunani kwanza kagenda gute kagangoma bakita mbui hama freestyle yake imeze gute 1 point mbui 2 point mbui 3 point mbui mbui kabisa yari success 2021 2022 twitega ibi project byabivuye kuri TreyZo na Rappy Boy project ni nyinshi nibaza ko vuba na amezi abiri yo basigaye kushira kandi tukabahemba kabisa kandi ka virus kazoza kunganira yo kabisa abantu benshi baguma bibaza ati abachama bari to hit yamara pira batapiga swata kwe ko baritombore ile sio rona wapi navyo wibaza oya konda zikinda talent ya akarinyuma karahiye itakuwa ni hit song back to back wait and see basi tuende ku freestyle chako nagira ngo was low kumbe waje kurya show waje kuchenga kuri kiyakare nagufata tena kumerera fuck as you use me like a stick and nobody know just wanna chill me just wanna kill me chiberu chinyuma you spending on my mele you play my feeling you play my kill nagira sosa kama baba koko Hasbillah, I think I've only with the better Coco. But it's gonna know. Mita money come. Coco. Tingu ya hashashi na hodi mubandi. Soko. Namufata naga. Jino uchiru gwa pirato. Manya wanje wataye. Haraka bora muramugira kuri couple ya TreyZo. Yes baby you say. You know. Kareka bora turakapiga. Kagenda gute. Niko ready. 1 2 3 yeah. Yes baby you so cool. Unatisha. Cool. Look at picture wanna. You already know. Peace out.